batwandikira mu makomantere ati Mimi Mireille akwije imyaka ingahe ariko ndaheze navuga ati tuzoza tubishure kuri Anashare kandi Bulletproof Academy muco ntiyigeze acayo habwo muco yaciye muri Truafa yego ariko aremera akavuga ati jewe Alvera Muhimbare twari kumenya yuko asohokana na Mihosho karacorotse nza gusanga yuko iyo YouTube ya Kamariza Move nsanga yuko hariko izindi sinema wewe uramaze kumurondera Jisi ndamurondera none uri mu biki uri mu biki ugeze mu myaka ingahe tubibutse neza ko Meja irimwe abakinyi bakaze nka Mr Khan harimo Joachim Anthony harimo Angeli harimo na Brighton Vika ego ino strategy Truafa yazanye ni nziza kuko abafana benshi bahora bro Abdish numu acteur mwiza turacyari kumwe na DH Telecom imprimeri ya mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe kandi na Bartender Bar cyane gose man Nomf ego bro ikiganiro cyacu no munsi ntavyo guteba turaza guhera he reka duhere hariya kwa Estime ego Estime ndetse n'abandi bose barerewe muri Burundi Film Academy kwa Mr Nsoro ego harimo abitwa Babdish ego harimo Nigoko Gaga kandi kajya kana karazi gukina man Gaga n'akademu keza akademu ni keza ndakibuka kera tugikora hahandi kuri wa muntu razi rero kode y'akazi kwera umugani w'abandi umugani wa Madeza sasa hari filme nziza bagiye gusohora izosohoka ku munsi wa mbere hazoba ari tariki zibiri oya ni tariki imwe ku munsi wa mbere hazoba ari tariki zingahe ku munsi wa mbere igihe cy'isaha zibiri z'agatondo ijya YouTube channel yitwa gute yitwa Kamariza Movie sasa iyo filme yitwa Payback uravuga iki kuri Estime nibaza ko ari we mu acteur principal azoba arimo ndetse n'abandi izi ngira mvuga kino kintu nama nabivuze ati ngaha mu gihugu cyacu Burundi ikigo ca mbere cemewe imbere y'amategeko gifasha abana bakiri batoyi bakaduga siko apana gufatirana wa mwana afise yamaze kuronka ya mpano yiwe yamaze kubaka izina siko ariko tugiye kuraba ikigo ca mbere mu gihugu cyacu Burundi hari abandi bantu baraza kubitahura kutariko ni Burundi Film Academy kuko aba bashance bose nta sinema nimwe bari bwabonekemo canke ni bari bwavyige ariko barize bashance aba ba Estime Babdishi uribuka yuko ari n'umunyeshuri yigeze kuca muri Truafa kandi akivuga kunyene yitwa Muco yigeze kuvuga ati jewe iyo umuntu andondeka keneye kwiga sinema sindaba ngo ahantu hose naciye nuko nubwo ntazi yuko ino no majambo mvuze yuko Libera ataza kuyabona ati ariko ni lazima yuko namurungika he Burundi Film Academy kandi Burundi Film Academy muco ntiyigeze acayo habwo muco yaciye muri Truafa yego ariko aremera akavuga ati jewe ndarungika kugira Mr Nsoro agira iki bamuhe ubwo bumenyi kino kigo nami ndabivuga ati kino kigo kirakwiye gushimigwa pe Burundi Film Academy ariko urabona neza yuko bagikutuzanira sinema nziza cyane yitwa Payback ubona neza yuko izoca kuri Kamariza Move ugiye kuraba nakunda tembera ndaraba iyo YouTube nza gusanga yuko iyo YouTube ya Kamariza Move nsanga yuko hariko izindi sinema yitwa Palma ni sinema yari gisibije bro ndayibuka sinema yari kiravugwa muri sinema ya 2 yakumigaruka ko abantu benshi bagoma bayivuga kenshi bro Palma igice ca mbere nca kabiri ubona neza yuko ni sinema igiye kuboneka mu abahitinzi bro ibaza umwana yize arafata ubumenyi bro Abdish numu acteur mwiza yego uyu mwana Gaga numu artist mwiza wizi pro n'abandi benshi bagiye batsansukanye ubona neza yuko ni sinema izosohoka ku munsi wa mbere aho ubona neza yuko abantu benshi bariko barabibona ku mbuga amafoto bavuga ati mbega iyi sinema igiye guhuriramwe abantu bana kandi bafise amaraso akaze kandi babironsemwo
babironsemwo inyigisho. Yego. Tunashimira cyane hariya Libert Mwistansoro kuko kino ciyumviro yazanye nibaze neze ko gitandukanye n'abandi bashobora kubafatirana abana bakabazana muri cinema kuko impano bari bazisanganye. Yego. Siko tubashimire cyane abakunzi ba Anashe, abakunzi ba cinema bazoyirabe yitwa Payback iri kuri account ya YouTube ya Kamariza Move izosohoka ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 2 z'igitondo. Ego sasa reka nimara gusohoka tuzobatumire baze batubwire ivyayo, ukuntu yapanzwe, ukuntu yakozwe, ukuntu buri kimwe cyose kijanye niyo filme. Nivyo mbona tugenda kandi hari umwigeme akina amafilme mbe n'umwigeme canke n'umumama kuko arafise abana yitwa MIREILLE. Vuba mu misi heze niho twabona yagize isabukuru nziza, mbe n'isabukuru isabukuru y'amavuko yiwe. Hama mu nyuma turamenya yuko yari akwije imyaka 30. Ibaze hariho ikintu izi tutaraja kure nagiye mbona neza yuko batwandikira mu makomantere ati MIREILLE akwije imyaka ingahe, ariko ndaheze navuga ati tuzoza tubishure kuri Anashe. Yavuze itariki 19 z'ukwezi kw'icumi z'ukwezi kwa mbere 1996 ni kuvuga 30 yayikwije bro. Bamwe rero bakaje ngaho kubera mu challenginga ngo yakuze akiri single canke yakecuye yakuze sasa ukecura ku myaka ingahe ukecura ku myaka ingahe ngira ni 40 ku bakobwa bisigura yuko ku bahungu naho ni 60 oya 50 bisigura yuko asigaje iyo myaka 10 kugira kandi tuko turabona neza yuko nta mipango arimwo. Oya twe nituze ubuzima bwiwe. Ego nitubuze araho usanga iyo mipanga yirimwo mugakimya kimwe ubuzima bw'abastars tuba tubuzi. Iyo umuntu akundeka ndakubaze none tuba ubuzima batwereka. Alvera Muhimbare twari kumenya yuko asohokana na Mihosho. Na Mihosho. Karacorotse. Iyaba MIREILLE nawe afise uwo bari kumwe mu rukundo. Karacorotse. Tuba tumaze kubibona. Gusa ku myaka 30 akwije mba numva neza yuko ati yirengagize challenge yaciyemo. Kuko ashobora kuba yarakomerekejwe ariko kiratuma imyaka 30 imureze. Gusa imyaka 30 ku mukobwa ni myinshi man. Oya si myinshi. Gusa afise abana babiri nivyo. Umugisha wa mbere n'abana kwanza. Ubu niwo bw'ubutunzi bwa mbere bwiwe. Je mbona 30 si myinshi. Azokwiza 60 ajyari imbere. Ku mwana w'umukobwa izi. Aracasigaje indi nka 30 kugira akwize 60. No musi turi muri 2026 ni kuvuga muri 30 hazoba ari muri 2056. Yumvire muri 2056 rero akwije 60. Wewe umvaga mane abasore bari mu biki niba mubona mimere kumwe n'umwana mwiza ku myaka 30 kweli by'abasore niho bishira ku basore uzibishire batamurondera tubishire he wewe uramaze kumurondera Jisi ndamurondera none uri mu biki uri mu biki ugeze mu myaka ingahe Jisi ndamurondera ugeze mu myaka ingahe uri mu biki ndamurondera siko si warubajije ngo abasore bari mu biki nawe uri umusore uri mu biki none kandi n'umugenzi wawe mfise naronde oya MIREILLE si umugenzi wawe yego ni umugenzi wanje siko nabo abo basore nabo bafise abandi baronde bisigura yuko itafari giwe ritaragaragara ariko gusa nyene kweri mushiki wacu MIREILLE imyaka 30 afise nibaza neza yuko yo kwirengagiza ama challenge yagiye aracamo siko ama challenge yagiye aracamo ndazi neza yuko abari menshi bro ari byo bituma kandi gushika ino saha ubusingo bumubanye bwinshi cyane bumutwaye n'igihe kinini ariko oya si single man je mbambona umengo si single none yagiye ku mugabo yaragiye ku mugabo biranga yaragiye ku mugabo biranga hajya ni bagize divorce baragize divorce none wovuga ngo ari single gute
nimba yaciye avuga ati je sinzosubira kuja kundi mugabo n'amahitamo yiwe ni nkuko wogira mariage uno munsi ejo umugore wawe agapfa ukavuga ati je urukundo rwanje n'ukuri rurapfuye aha nyene niyo mpagarikiye nta bantu urabona vyagenze uko Musingo mad rero kuba yimereye kurya yibereyeho ubuzima bwiwe nta muntu yo mukondana canke ngo mujajinge ngo ye kandi muri kino ashobora kuba ari amahitamo yiwe yo kuguma ari wenyine kandi muri kino gihe ugiye kuraba abasingo madani benshi bro ariko sinzi ico bivako kandi kenshi muri industry kenshi birakunda kuba cyane pe biragoye cyane birakunda kuba cyane pe gusa hariho benshi bakora kuvuga ati bino bintu barashobora reka ndabasi nk'akarorero tugiye kuraba bano basingo made bari muri cinema benshi baravye na look yabo za gusanga kumengo barakuze cyane uravye gabari yabo uravye Ornella Mutsoni uza kubona kumenga arakuze cyane kubera iki ya gabari umuntu amaze kubyara abana babiri uravye Alvera Muhimbare umuntu menga arakuze uko nyene eka nabandi bagiye batandukanye kandi imyaka atari myinshi n'imyaka itari myinshi bro ahubwo ikintu kiza gutuma kumengo bafite imyaka myinshi nuko baba bavyaye hakiri kare yego nuko baba bavyaye hakiri kare uza gusanga yuko mamaze kuba kuri plateau de star uza kusanga kumengo ngo barakuze nk'ikini iki gusa kweri Mimi Mirelle yo kwirengagiza ama challenge yaciyemwo akumvira umutima wiwe umuhitishijemo kuko barumva neza kumengo izi twese twarashiye mu challenge bro kandi menshi arenze ariko yego guhinduka n'akanya gato Mimi yarapambanye tumwifuriza n'isabukuru nziza kuri iyo myaka 30 akwije urumva neza yuko simike kandi si myinshi pe si myinshi kandi si mike ariko Imana ibandanye gusa imuhezagera mu bikorwa vyiwe yego turabandanya gute inyuma ya Mimi inyuma ya Mimi reka tugaruke muri Meja TV baje no umwaka ushushe wa 2026 umwanya bamaze tutariko turababona muri 2025 bavuze ati ubu rero muri 2026 tugomba dukore ejo niho nabonye ama coming soon yabo y'amafilme atandukanye rero ndetse baranamenyesha ko filme zizoza zijako imisi 3 itandukanye kundwi ni kuvuga kundwi bagiye kuza bararekura filme zitatu kuwa mbere isinema ifise titre yayo kuwa gatatu iyindi sinema ifise titre yayo kuwa gatanu iyindi sinema ifise iyindi titre yayo bazananye inguvu zidasanzwe ariko tubibutse neza ko Meja irimwo abakinyi bakaze nka Mr Khan harimwo Joachim Anthony harimwo Angeli harimwo na Brighton Vika n'abandi n'indi team nyene iri biri behind abakameramani aba editors n'abandi sasa rero iyo strategy yabo bazananye ibona gute urashobora kuza ufise inguvu nini ya cyane siko ariko wumve neza yuko je nkimara kubibona ku munsi wejo narafashe ndiyumvira ati ino strategy iragoye kugira ize gutahura abafana kuko strategy Mr Khan uza kumusanga muri iyi shusho kuwa mbere Mercredi uza kumusanga ku yindi shusho Vendredi uza usanga ku yindi shusho ariko ikintu ca mbere izi abantu baba bakeneye kwanza kumenya bamanze bagutahure kwanza muri irya image izomara igihe kinini kuko no munsi jewe nshobora kuza kuri image n'umukozi w'Imana ejo nzoza muri image n'umusoda ejo nzoza muri image n'uwundi muntu bro bizogurana kugira umufana agira iki umufana tahure ibintu urimo nibyo n'iciyumviro ciza kugira bagumiza abantu muri circulation ati Meja TV iri ku kazi siko ariko imbere yuko dukora ivyo bintu tuze turaraba ati mbega bino bintu tugira dutakaze ama image kanaka kuko abantu bizobagorana gutahura Mr Khan bamubonye no munsi muri image Mercredi Vendredi nivyo ni nzira nziza yuko isinema igume muri circulation ariko kumufana naho tugarutse umufana biragoye siko kuko ubu kado havere bamumenye muri image zikibi siko Mimi Mirelle bamumenye muri image ziki zo kwicisha bugufi zo kuba umukozi w'Imana siko Meja
ni ciyumviro ciza ariko barabati mbega izi sinema zacu zizoronka feedback nziza siko mbega ni hariho imwe izokwica izindi gusanga hariho zibiri zitaduze ugasanga imwe gusa niyo bamenye cyane ivyo bintu bavyitege bro dufate rero ko meja kugira ngo ihitemo iyi strategy itari yavyize neza hariho sinema batereye sandakarawo ivyo turavyemera nyayize yego hari sinema ngaho bagira bicemwo zibiri hariho imwe izoruta iyindi feedback hamwe n'izindi zigera kuri zibiri abafana batazokwitaho ivyo tubimenye kuko iyi strategy na namwe nari bwayibone pe iragoye kugira abantu bayitahure man yego iragoye kugira abantu bagira iki bayitahure reka twizere ko ubu butumwa rero buza kubashikira buze bubashikire man baze bararaba yuko ati ibintu byacu mbega abafana byo bashikira gute nimba ari sinema kanaka nimba ari yindi kanaka nimba yindi kanaka ahubwo bakabona ati izi mbega zose zizokubita hakorega wosohora ibintu nka bibiri mu ndwi bitandukanye mba numva neza yuko hariho kimwe ngira utashizemo n'uburyo butayaho nyene yego iyi strategy je tuyemeranya nabo gusa iyi strategy nziza yo kugira bagaruke kugira baba muri sikirasi kuko bari barazimye abantu benshi bari bamaze iminsi babidogera okay ego inyuma ya meja reka duce muri Turuwafa warabonye yuko basoye saison ya kabiri ya Mwamikazi episode ya mbere yaragiye ko ku munsi wa mbere episode ya mbere ya season 2 Mwamikazi wowe wabifashe gute ubonye ingene Mwamikazi saison ya kabiri nyarutse kandi nibaza ko igiye mu gitigiri cy'amasinema make agira saison irenze imwe yego bino bintu twarigeze kubyo tubivuga uri bukigana tugeze gukorana na Soro aravuga ati iyi sinema feruje izoguma itazova siko izi namanaravye mu bindi bihugu byo ngaho hakujya uza gusanga yuko man urazi ko ariho nka episode sinema ishobora kugoma mu episode nk'ijana50 ego ugasanga ahubwo niza sinema zidapfa ino strategy Turuwafa yazanye ni nziza kuko abafana benshi bahora urazi ikintu bari bazi yuko season iheze atayindi zokurikira mugabobo ya mbere yaheze niya kabiri basivye ngira ngo nk'indwi imwe gusa badutayemo season ya kabiri gusa nyene Fanny Lavine yicari ashimira cyane umushinga nahe wiwe Noraski kuko yamujamane mipango bro afise amastrategie kuko arazi ibintu vy'imbuga Fanny nawe agaca bigikoko mu gukina acting directing ibintu byinshi bitandukanye bano bantu biragoye baciye bahura rero baca buzuzanya bano bantu biragoye muri abo basineaste yuko twabivuze mu kiganiro giheze rya munsi ati uyu mufasoni arateye ubwoba yego kweri nci gitumba neza yuko aba challenging bano bantu banaka kubera iki yaronse n'umushinga naye wiwe nawe nyene azi kujya umutima amenye kubera yahuye n'ama challenge muri journalisme ku mativu online zigiye zitandukanye bumve neza yuko kino kivugo nibyo bintu byamutwa dukeneye yuko batuzanira sinema zidapfa Mwamikazi Turuwafa tubaha amashugo yabo pe yego kweri barayakwiye cyane imbere yo kurangiza twumvandi twoca aho harakwiye abakinyi ba filme basi biriko biraza sinko mu misi yari iheze bari mu gacerere bavuye mu gacerere ubu dushimira abadukurikiranye bro yego tubashimira ku ntango gushika ku mpera yego nabantu bagaciro nibaza yuko tuzosubira mu kiganiro kiza ku munsi wa gatanu tuzoba turi kumwe na Madesa kandi cyane hasta la vista bless ciao asante mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwo dusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa
bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it.